Hello everyone, how are you? Welcome back. This is a very nice lesson. It's about asking for and giving directions. Uno munsi murabona ko byahindutse ifoto y'iwanje ntiboneka nijye nabigize kugira ngo aka kantu mbona nashize ngaha aka twita traffic lights mukabone kuko nta kuntu nari kugashiraho nanje ngo ifoto y'iwanje iboneke. Nico gituma rero mubona mutambona ariko jewe ndababona. Sawa sawa, reka dutangure. Asking for to nilivuga to ask for. To ask for bisigura to request canke demander humblement. Demander humblement. Donc kubaza ibintu uciye bugufi. Icyo twita to ask for. To give mwese murakizi. Directions. Directions ni itinéraire. Ifaransa canke inzira. Rero no musi tugiye kwiga ingene tubaza canke tugatanga inzira. Iyo umuntu ashaka kuja ahantu kanaka ashobora kukubaza inzira ijayo, akakubaza ibarabara yofata, maze ukamubwira uti genda uku n'uku n'uku, caha gira uku genda uku. Nivyo rero tugomba twige. Ariko uno musi tugiye kubanza kwiga amajambo agoye yoshobora kutugora kuvuga canke gutanga inzira kubera umuntu yaja tutayazi. Nayo nayakurikira ngaha murayabona ngaha hepfo. Irya mbere ni traffic lights. Traffic lights. Imbere yaho hari ijambo rivuga ngo stop lights. Nukuvuga amajambo, iri jambo ryose ubona riba ritangura iki ni icongereza cy'abongereza. Hama iri jambo naryo muza kubona ngaha imbere ni icongereza c'abanyamerika. Rero aya majambo bayavuga gutandukanye, nico gituma twashatse kuyiga yose kugira ngo bitworohere kuyakoresha uko dushatse kandi dutahura insiguro yayo. Reka rero dutangure. Traffic lights canke stop lights ni iyi foto mubona nashize ngaha. Traffic lights mu Faransa, traffic lights tuvuga ngo feu de circulation. Feu de circulation niyo tuyita traffic lights. Traffic lights tuzisanga he? Turazisanga ahantu hari home point. Home point canke rond point mu congereza tuyita roundabout. Roundabout. Roundabout ni home point. Abanyamerika nabo bavuga ngo traffic circle. Traffic circle. Traffic circle ni home point. Lero dusanga izi traffic lights. Traffic lights tuzisanga ahantu hari home point canke ahantu hari amabarabara, hari ibi twita cross roads. Amabarabara uba usanga tuza kubibona neza icyo cyo cross roads, amabarabara abameze nk'umusaraba mwarengana yandi aca mu nyine hagati mu gifaransa twita muri carrefour. Turabibona ngaha musi ayo mabarabara ubwoko bwayo niho usanga hari aya ma traffic lights. Rero traffic lights iri bara ritukura, red color, uribonye uri ku moto, mu modoka cyangwa ikinga uca uhagarara kuko nta priority ufise. Aba aramukiwe izindi modoka zivuye muri barabara. Iyo ubonye iri bara rya yellow color, iri bara rya jaune, bisigura ko namba utarinjira indani muri home point canke ibarabara indani cuhagarara aho nyine ugeze kugira ngo kuko habasigaye amasegonda atarenga 3 kugira ngo imodoka zindi ziri kuri bwo kugenda. Ubwo rero urinze winjira mu ibarabara indani, ibara rya yellow ryamaze kuza tugongana n'abandi bavuye mu yandi mabarabara. No kuvuga iri ni avertissement ikwereka ati utarashika mu ibarabara hagati hagarara ugeze kugira ngo abandi barengane. Hama green no kuvuga ufise priorité aho ucurengana uko ushatse. Tubandanye rero turafise pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Abanyamerika bavuga ngo crosswalk. Mbega pedestrian crossing isigura iki? Pedestrian crossing mu Faransa tuvuga tuti passage piéton. No kuvuga ni hajya ahantu mu ibarabara hagati. Mu ibarabara nyene usanga hari tubara twera baze mu ibarabara hagati twera turi dukikamye aho abantu bagenda n'amaguru bajabukira bagomba kujabukira ibarabara. No kuvuga aho umunyamaguru arafise uburenganzira bwo kuhajabukira umwanya wari wose igihe abona ta modoka ikiratambuka mu ibarabara.
niyo twita passage piéton. Hama tubandanye handitse ngo zebra crossing, imbere naho handitse ngo crosswalk. Zebra crossing canke crosswalk bisigura iki? Zebra crossing mu Cyongereza ni zebra crossing, mu Gifaransa naho turayifise mwese murayizi. Zebra crossing nico kimwe na pedestrian crossing canke crosswalk, ni hajye nyine abanyamaguru bacabukira, ngo benshi ngo ni muri zebra. Muri zebra niko bahita kubera iki? Haba hafise amabara asa na kya gikoko bita ngo ni zebra. Tubandanya naho dufise crossroads. Crossroads canke intersection or crossroads. Nabwiye ko crossroads ikinyamerika, hama intersection crossroads icyongereza cy'abongereza, intersection icyongereza cy'abanyamerika. Intersection none gisigura iki canke crossroads gisigura iki mu Gifaransa? Ni kimwe navuga ni carrefour. Rero kenshi usanga hari traffic lights kugira ngo imodoka zivuye muri ndi barabara ntizigongane n'izivuye muri ndi. Rero niho usanga basizeho traffic lights, feu de circulation mu Gifaransa. Turabona rero icyo twita naho pavement canke sidewalk. Pavement gisigura iki? Mu Gifaransa ni trottoir, mu Kirundi ni hajya ahantu baba basize pave hampande y'ibarabara, si mwibarabara hagati ko nta mpande y'ibarabara aho abanyamaguru baca bariko baratambura, kuko uri umunyamaguru kirazira guca mwibarabara hagati, kibarabara ni ry'imodoka, amakinga n'amamoto. Wewe uri umunyamaguru, hari ahantu baba barakoreye abantu bagenda n'amaguru, no twita pavement canke sidewalk. Abana basiguriye ko tuvuze pedestrian crossing, aje murana turafise pedestrian crossing. Ijambo pedestrian mu Gifaransa bisigura ngo pedestre, donc c'est lui qui marche à pied, umuntu agenda n'amaguru. Rero tuvuze pedestrian crossing ni ukuvuga turafise pedestrian bisigura pied, amaguru, cyangwa umuntu agenda n'amaguru, na crossing bisigura ngo nahantu umuntu agenda n'amaguru aje gukira ibarabara. Haba pavement naho canke sidewalk ni hajya ku ruhande ibarabara abanyamaguru batamburira bariko baragenda tutorodo la route, ari gutambuka ibarabara. Tubandanye dufise hepfo ngo a junction. A junction is where one road meets another, ni hajya ahantu ibarabara rimwe rihurira n'irindi. A junction mu Gifaransa bahita ngo une jonction. Tubandanye main road. It's a big road where there is lots of traffic. Main road ni lijya barabara likuru, mu Gifaransa tubyita ngo ni rue principale canke grande rue, ni lijya barabara likuru lijya nyene ubona hari circulation nyinshi, ige twita main road. Nibaza biratahuritse cyane, abataragira subscribe muyigire kuko tuzobana twiga Icyongereza kugeza umuntu uri wese yifuza kumenya Icyongereza akimenye. Namba ufise ikibazo ukibaza muri commentaire, hanyuma hajya hano kuri like, hajya hari umuntu umenya yafumbase ikiganza n'urutoki rw'urukumu yarushize hejuru, muhasonde kandi kuri like, mugire share, hama umenya ko gize subscribe, usanga hajya handitse s'abonner, kuko subscribe isigura s'abonner mu Gifaransa. Umenya ko wayigize usanga hajya ahantu hasa n'ibara hasa n'ivu, aho warayigize. Iyo usanze hafise ibara risa n'agahama cyangwa ritukura, risa no kuri traffic lights, aha mubona aha hejuru kuri traffic lights iri bara tangura, aho ntuburagira subscribe, cuhafyonda ucujana hari imbere hari ahantu hari akantu k'agakengeri ka notification, ugafyondeko kugira ngo ibiganiro byose cyangwa ivyigwa byose tuzotanga uzobe uwa mbere mu kubibona. Thank you very much. See you in the next lesson.